Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uno mwanya tugiye kubagezako amakuru agezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye, aho tuza kugaruka ku wari warigize intakorwako Chantal Nemezimana yari amaze iminsi yidogerwa cane n'abanyororo bo mw'ibohero rikuru rya Bubanza kuri ubu yamaze guhunga igihugu, bikaba binavugwa ko yoba ageze muri kimwe mu bihugu biherereye mu karere ka Afurika y'ubuseruko ariko ahunga. Utuse uyu Chantal Nemezimana yoba yahunze igihugu kubera iki? Uyu yari asanzwe ari umukozi akomeye cane mw'ibohero rikuru rya Bubanza, inyuma yaho abonye amakuru yiwe ashizwe ahabona y'amakosa agenda akora mu kazi kiwe ka misi yose, akanaraba ibihano leta irongowe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca bucagarikiwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye irimwo irahereza abo bose bigize ibihangange mu bisata bajejwe, yahisemwo guta arahunga kubera ibi bibazo. Uyu Chantal Nemezimana yarajejwe ibibazo bijanye n'amategeko be n'amasentare mu burongozi bw'ibohero rikuru rya Bubanza. Amakuru dukura i Bubanza aravuga ingene abanyororo batari bake bidogera uyu mukenyezi adasiba kubambura utwabo. Uyu mukenyezi avuga ko akunze kwegera abanyororo bamaze ica kane c'umunyororo bakatiwe, akabemerera ko azobafasha kuronka umwidegemvyo w'agateganyo liberation conditionnelle mu gihe bogira ico bamupfumbatishije. Ivyo rero biratuma imiryango yikokora ngo wabagire asohoka ibohero. Akenshi iyo miryango iba ikanye cane, ariko ikizera ko nka serugo ashoboye kurekurwa azoza gusahiriza. Amafaranga aratangwa ntihagire igikurikira. Hari abavuga ko uyu mupfasoni hoba hariho n'abandi bakorana bo muri parike ya Bubanza. Abo nabo ngo baca batangura kwiyandikisha utumesaje duhumuriza umunyororo, bigatuma agira icizere co kurekurwa. Ikibabaza abatari bake nuko amakuru yerekeye Chantal Nemezimana yamaze gutangwa mu buyobozi bukuru bujejwe amabohero, mbere bukarungika abaza gutohoza ariko ntihagire igikurikira. Ubuho ngo hoba hariho umugambi wo kumuha urupapuro rw'akaruhuko rwa muganga kugira ikibazo ciwe cibagirwe hamwe vyoguma bivugwa naho hategurwa kumurungika gukorera ahandi. Benshi rero bakabona ko nta kintu kibi nko kununuza imiryango yigoriwe itagira ikiyifasha. Abantu bakora ibintu nk'ibi ngo ntibakwiriye kwihanganirwa. Amakuru yiwe rero hamaze gushika kure nibwo atanguye gusaba uru rupapuro rumuhereza akaruhuko kugira ngo arabe ko yotoroka igihugu akazaza ikibazo ciwe caribagiranye. Uti yoba yatorotse bigenze gute? Ese nubwo bayatewe n'indongozi nkuru zo hejuru, canke yagize ubwoba kubera ibiriko birashikira abandi bose harimwo n'ibihangange bikomeye mu mugambwe CNDD-FDD? Nivyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Wowe ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa n'ibibazo n'amakuru dushikiriza kuri no mbonesha kure. Ni Umuhuza TV, muhaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye mbibabwira, yoba yamaze guhunga. Ni mu gihe amakuru yiwe yatanguye kuja ahabona cane kugenekerezo ya 30 kwezi kw'icenda murantunge, igenekerezo ya 30 munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2023, aho iyi nkuru yiwe nyene nk'ubujejwe ibibazo bijanye n'amategeko be n'amasentare responsable juridique mu burongozi bw'ibohero rikuru rya Bubanza. Aya makuru yatanguye avuga imyidogo y'abanyororo muri iri bohero, bavuga ingene uyu mukenyezi abanyaga utwabo mu kubabesha ko ashobora kubarekuzana cane cane abahejeje ica kane c'umunyororo. Abanyororo bariyo bo bakavuga ko abakama miliyoni ariko bamaze kuyamuha ntihagire igikurikira. Bakabazwa n'ingene abambura nabo bari mu bukene butagira izina. Imiryango taco igifise ikikokora yiteze ko baserugo canke ba narugo bagiye kugaruka bakayisahiriza, kumbe ari ububeshi. Ikindi cabaje abanyororo nuko aya makuru bayatanze hejuru hakanasuzumwa ariko bakabona atagikurikiye.
Gusa amakuru dukura mu begereye uyu mupfasoni avuga ko inkuru yiwe imaze kuja ahabona yamuteye ubwoba cyane, arabona ko atasaginirizo hasigaranye. Bukeye yaciye atanga urupapuro rwa muganga ku kazi repo medicale aca aragenda. Ayo makuru avuga ko yoba yahungiye i Nairobi mu gihugu ca Kenya mu kurindira iyo bitera bija. Chantal Nemezimana yoba yiteze ko haciye iminsi ikibazo ciwe kizibagirwa agasubira akagaruka. Abo yandikiye amaze kugenda ngo yoba yarababwiye ko atinya gukubitirwa mw'iperereza. Abakurikirana kino kibazo bavuga ko uyu mukenyezi afise abakomeye bamukingira ikibaba, ngo ari nayo mpamvu atigeze ahanwa kandi ivyo akora bizwi. Aya makuru yiwe tukazoguma natwe tuyakurikirana kugira ngo turabe iyo bizotera bija. Ni benshi mu bakozi nk'uko vyavuzwe n'umukuru w'igihugu bakora asa ahambaye nk'aya, ariko vyagera aho ibibazo vyabo bimenyekaniye bagahitamwo guhunga kubera ko batinya kubazwa mw'iperereza. Urakubitwa cane bataravye ico wari umaze gukorera igihugu, barakubaza nawe ugatanga inyishu. Aho ubeshe rero ngo barakuboreza igufa gushika uvugishije ukuri. Ari navyo vyoba vyarabaye kuri Colonel Desire Uwamahoro Destine Bapfumukeko ndetse n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Arengiyombe Bunyoni. Ibi rero vyabaye kuri aba bagabo bose kandi bari bakomeye muri leta y'igihugu ndetse no mu butegetsi bwa CNDD FDD, bakaba baranagwanye no ku rugamba. Vyatumye abandi benshi nabo batinya urwego rujejwe iperereza kuko ngo ushitse urakubitwa koko kakahava. Mu yandi makuru, Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsemu hagira ati iyo leta igumye isaba amadeni mu mabanki yo hagati mu gihugu bituma abikorera utwabo baburaho basaba amadeni. Ibi ni vyashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsemu mu Burundi ryemeje guhimiriza abarundi guhindura ingendo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu gihe hari haize imisi hasojwe ihuriro rigira kabiri ry'abakorera mu gisata c'abikorera utwabo umuzinga day. Kubwa Faustin Ndikumana ngo inyuma y'umwaka iryo huriro ritanguye kuba ngo hari ingendo yagumye yibonekeza yo gukundwakaza abarwizatunga bamwe ku rugero atari rumwe kandi umurwizatunga atagira ubwoko, intara, umugambwe, idini, igihugu akomokamwo. Agira ati uburi mwiza ni uwuzana ibidandazwa vyiza ku giciro gito. Yongera ati ariko n'abarwizatunga basabwa kwemera guhiganwa n'abandi mu gukora ibintu vyiza. Kubwiwe ngo iyo hari imigenderanire hagati y'akarwi gato k'abarwizatunga na leta ari vyo bivyara ukudahiganwa, ugasanga mu nyuma bivyaye guhanahana amasoko canke uturusho bidaciye mu muco. Ariko rero ngo na leta yogabanya kuguma isaba amadeni mu mabanki yo hagati mu gihugu kuko bica bigira ingaruka mbi kubikorera utwabo. Agira ati iyo leta igumye isaba amadeni mu mabanki yo hagati mu gihugu bituma bikorera utwabo babura aho basaba amadeni. Ikindi kandi ngo yocungira hagufi ibijanye no gukurikirana hafi ibituma ifaranga ry'u Burundi rita agaciro bigatuma n'ibiciro biduga kuko biri mu bigira ingaruka mbi kubikorera utwabo. Faustin Ndikumana yabandanije agira ati ahantu hari inflation amabanki ntasubira gutanga amadeni a long terme kuko aca atinya ko ideni ritanzwe umunsi azogera kuryishura ryaramaze guta agaciro bivanye n'umurindi iyo banki ibona ifaranga ry'u Burundi riba ririko mu gutakaza agaciro. Faustin Ndikumana rero akaba yarasavye leta korohereza abikorera utwabo mu kubaka ama infrastructure nk'amabarabara, ibibuga vy'indege, amatara, amazi, internet nzoza hamwe no gushiraho icuka ciza mu rudandazwa. Ivyo rero ngo bituma leta ishika kuri rya hangiro yiha ry'uko Burundi bwoba ari igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 kandi giteye imbere mu mwaka wa 2060. Nako kandi yavuze ko leta yoba yashize uburyo mu bindi bintu bitazana akunguko kaboneka. Ivyo bikaba biri mu mwihezo Parsem yagize mu bijanye n'uburyo rugenewe ubushikiranganji bw'amasoko ntangaguvu, butare n'agataka hamwe n'ubwo budandaji, gutwara abantu n'ibintu hamwe n'igisata c'abamukerarugendo.
Ku bwa Faustin Ndikumana ngo urabiye ku mahera ubwo bushikiranganji buhabwa biragaragara neza ko bwose buhabwa amahera makeya cane, akibaza ko leta yoba yashize uburyo mu bindi bintu bitazana kunguko kaboneka. Akaba atanga akarorero ku bushikiranganji bw'ubutare n'agataka hamwe n'amasoko ntanganguvu bufise imiliyaridi 48 mu gihe ahitwa ko hava hanze y'igihugu ari imiliyaridi 150 z'amarundi. Kubwiwe ngo ayo mahera ni makeya cane mu gihe hariho imigambi iriko irarangurwa muri ubwo bushikiranganji nk'urugomero rwa Kaburantwa, Jiji, Murembwe n'iyindi migambi. Ikindi kandi ngo muri ubwo bushikiranganji ivyihutirwa n'ibijanye no guhindura ingene insinga zitanga umuyagankuba mu gisagara ca Bujumbura zubakitse no guhindura insinga za kera zishaje. Kubwiwe ngo nka hamwe umuyagankuba woboneka dufise izo nsinga zishaje ntaco twoba twungutse. Ku bijanye n'ubushikiranganji bw'ubudandaji, Faustin Ndikumana akavuga ko ata mahera bigeze baha ivyo guteza imbere igisata c'ingenzi mu Burundi canke ngo batange uburyo bukwiye muri ca kigo kijejwe kuraba ko ibihingurwa n'amahinguriro yo ngaha vyoba bikwije ivyangombwa n'ubuziranenge ku buryo bishobora kugurishwa kw'isi yose. Ikindi kandi ngo nta mugambi uboneka wo gutwara abantu n'ibintu kandi hari ico gisata cankenerwa mu buzima bw'igihugu. Imigambi yose tuvuze aho haruguru rero ngo itaronse uburyo bukwiye yari ikwiye kwitabwaho kuko hariho ibisata vyahawe uburyo kandi bitari vyihutirwa kurangurwa cane gose. Ibi akaba ari ivyatanga Faustin Ndikumana, umuhinga mu vy'ubutunzi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ngaya rero amakuru aragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Sangize kandi n'amakuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni umuhezagirwe mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.